hey, let's go. Umurapa wo murunda hari mubwiye na vina kuri flow z'ibisazi turavuna ntidufina ubutuzanira ubuvenge n'ibihanga turamena mu giswahili ceza bavuga kuca abaraperi begegare nemba mu nyumva muhunge kuri mikona hashitse ntituvana tutabanana kama kawa ntawatana tena mapema sana uyu munsi kuri stage ni jewe n'uwishaka rudaciye abagabo ruza guca imana kuko nimba wari ufise indu no munsi irakoroka kuko kumizuka vise ushobora no uri battle rap wafashe sinamureka kireza gizimana onega haguruka niho numva ikigongwe nkavuga ntivaha wiruka nimba ubishaka uzombaze General Fizo ntibikangwa n'ibiguruka na nubwo kandi tunakangwa n'amahenehene impene zigituruka ku murapa w'umurundi hip hop ntarinda kwiga ahubwo arayo nkakivuka arenza fata mic na stage irabomoka Babylone zikomoka apana mwe mwagize ari uko murinze guhongoka kandi ubimenye yuko hari itandukaniro ku nzoga y'amasaka hamwe n'inzoga y'injabuka uzobibaze neza nta nubwo binganye utanguye guflowinga keshi n'imbwa ziramoka kuba afise ubwoba nabo banyika mu bihomoka hands up kwa Officer Magic Fabula PUBG na T-Max nabibagiye Dr. J Willingham Compose pamoja na Overdo n'abandi bo bose bubizi ndabasavye mwihamashi let's go okay abo bose navuze bararenze ndabemera ariko je ndabaruta barabizi kandi ndabasumba yo Yo, let's go. Hey, shobora kurapa muri old school nkayishira muri dancehall kandi birashoboka okay bayita get it on the floor ya DMX rest in peace yarapfuye ariko twaramwemera yaranyespiye kuva nkiri ruguri matongo nashaka kumera nkawe none ubundi arapa bose bakanyumva okay nashitse kuri IREBE FM nta kintu na kimwe nanditse byose ndabihereza hanyene Biggie aranzi yo jewe okay rap zikirundi okay rap yeah okay harukuntu freestyle zikirundi ziba ziri komplike kubera ko na shetani avuga icongereza imana ivuga okay yo in the beat ya DMS naho ndushe reka ngerageze buke ndabahe show okay let's go hey say we party no stop and nobody stop that so we mash up the place like a bomb like rock for me jump on the scene man but on the mic man I dance hard down the king so we not making do man I came on I got a fun queen tell them all about the party when I bought about them send them a Ross Ham stay me on Sunday hard in when me say jump how you feel get on the dance floor swing to the rhythm and then you get low you did it with the dance king of the dance hall one hey bums when you feel the girl them bobby pan feel a visit the girl them a bobby put up your hand you play a song for gangsta boss plan now they get them time play song for girl wine hey beat selector I play you not okay now be a song watch your yard them mash a bit when they get them at the bit and I drop you a batty man if you're not happy follow me then yalla that show so me glad me come out where they feel left what you talking about room me live on a Tokyo we pana run turn a twist on a bubbly gala bubbly them a bubbly hey you wanna roast up shake that things miss kana shake that things miss Annabella shake that things miss Annabella shake that things miss Annabella Jody and Rebecca shake that things miss kana shake that things miss kana Joe Nina beat is so making a beat okay so making a beat yo hey Yo, nafanya show za wakubwa madogo kaene mbali Mimi nafana wa kuigwa karibu fadi mistari Haters wanakesha kujadila mashahidi Tungo zinawapa pressure kila meda mindo habari Usisifu mbio za choro kiona kimbiza farasi Muziki unangiza hela japo siyo kwa kasi Changa karata, usichange karateka Maisha hitaji kudeka hata ukisha yapata Naomba unisome mini kichwa cha habari Naja na lugha kitume hivyo nataji tafsiri Weka hoja mimi mviso na dalili acha vidoja ninakupa tahadhari chagua moja mimi vile ganya dazi weke chawe tena mimi start with credit have tender bro shobora kurapana indimi zitumvikana kandi bikajyoha sana kuri biggest song you want when they come ready from my bros it get from my body now we started not ready close for me come you start with the covid the bros popping the code things are my prince and a rose abariko baranyumva izindi ndimi zigiheburayo muri bibiliya burya na pasteur aravugishwa nitumye
simenye ivyavuga ariko nanje numvise beat nduza umwuka yo ntangura kugira esprit nkiza okay nukuri kose jewe numvise beat nukuri numvise beat bakunda kuvuga urumogi gwanje ni beat urumogi gwanje n'umuziki naho beat yaheze ndashobora kubandanya kunyene let's go yo hey Twendele ama tusendele Twendele ama tusendele Twendele ama tusendele Yo Hey, anshize muri kontreta yibajije ko ntari nabibonye ariko jewe kubera ndi umujanja sinigera ncererwa sinigera mara kuri beat sangana yo Hey, Latifa nawe burya yigize umuniga kandi burya ntandusha ubunini yageze na vida okay so I'm afraid coming reka mpindure gato ningiye Jamaica hey it's a big man thing pull up on the corner man a swing boy them I wonder how me do it so me tell them I'm the king jump to the scene make you bounce it hey some say me living good yes me good bad man are rude one to the ready make you dance how you should real bad man pon the groove and that boom fit it Hagalon talking hey all of them a feed the big man sound anything me do better than bad pull up in the ends them I wonder how me blessed from above by Jah one by one, no one bring it hand pon the big man gun. Me show them the foe on the ground. Them a run, me na run, them a run. Oh gosh, them a surrender this a big man thing. Pull up on the corner, man a swing. Why them a wonder how me do it? So me tell them man a king. Jump to the yo, hey, umurapa w'umurunda hari mubwirwa na vina. Yo, hey, let's go. Umurapa w'umurunda hari mubwirwa na vina. Kuri flow z'ibisazi turavuna ntidufina ubutuzanira ubuvenge n'ibihanga turamena mu Giswahili ciza bavuga kuca abaraperi begegare nemba mu nyumva muhunge kuri miko nahashitse ntituvana tutabanana kama kawa ntawatana tena mapema sana uyu munsi kuri stage ni jewe n'ubushaka rudaciye abagabo ruza guca imana kuko nimba wari ufise indu no munsi irakoroka kuko kumizuka vise ushobora no uri battle rap wafashe sinamureka kireza gizimana onega niho numva ikigongwe nkavuga ntivaha wiruka nimba ubishaka uzombaze General Fizo ntidukangwa n'ibiguruka na nubwo kandi tunakangwa n'amahenehene impene zigituruka kumurapa w'umurundi hip hop ntarinda kwiga ahubwo arayo nkakivuka arenza fata mic na stage irabomoka Babylone zikomoka apana mwe mwagize ari uko murinze guhongoka kandi ubimenye yuko hari itandukaniro ku nzoga y'amasaka hamwe n'inzoga y'injobuka uzobibaze neza nta nubwo binganye utanguye guflowinga keshi n'imbwa ziramoka kuba afise ubwoba nabo banyika mu bihomoka hands up kwa afisa Magic Fabula PUBG na T-Max nabibagiye Dr. J Willingham Compose pamoja na Overdo n'abandi bo bose bizi ndabasavye mwihamashi let's go okay abo bose navuze bararenze ndabemera ariko je ndabaruta barabizi kandi ndabasumba yo hey ntanguye kurapa maze imyaka 15 ndirimba rap abandi bose bavuga abandi bagakurikira nije nimero 1 nimero 2 nimero 3 nukuri kwimana naho woza wambaye ivyuma je ntunkanga banyita on the floor nari yamavubi nashitse IREBE FM kandi ndabatabura ndabahabura ndabamomora nubwa mbere okay nubwa kabiri nje muri yo iyi beat tanga imizuko wemengo nanyoye urumogi ariko sinwa namba no kuri jewe burya je n'umukozi w'Imana ntanguye kurapa wogira yo bamwita on the floor nibihenze kumwita amazina menshi cyane nibihenze kumwita rap you the rap commando nibihenze kumwita rap taichi nibihenze mana yanje ni mazina menshi cyane twaheza uko biri kose you know ivyakoze n'ivyo twese turabizi nawe utabizi kabisa wavyumvise chaque fois ushaka gutanga beat ku muhape uzozurara BPM kwera ha iyi ni show siko muyita nimba ari show ntavyo gusinzira byo gusinzira ntibiba kabisa yenda yibitsa ahantu ndayibitsa ahantu ega ni bifesa yinyeretse ayo narinzi vraiment no hari nyinshi cyane wumvirije ama beat y'ama old school y'abaririmbyi batwenspiye ba Eminem ba 50 Cent and hari nyinshi cyane ziryoshe kabisa bifes tukwakira for the second time uko roje kubivuga ariho ukuntu nariko nakora ukuntu kura feeling a beat ukuntu aririmba ariyo kabatu naciye ngira mbega Bface
n'iryari bimworohera guflowinga genre kuja deep mugere karimba rap n'igihe ariko arayibongoza n'iryari wiyumva yuko uri épanoui ngira ngo wavyiboneye ari abantu bihenda ega nk'ubu twogushiramo nako kwiyibongoza twaboneraga uragakorotse oya hose ndahari ariko ahantu mba ndiko ndabifiringa cyane wahumvise ni muri dancehall no muri rap kubera dancehall ndashaka kubishira muri old school canke rap nkayishira muri dancehall byose bikaryoha gushika ino saha abantu muvugana ni benshi cyane ama commentaire uronka ni benshi cyane abantu bakwandikira ni benshi cyane dufatiye kuri 100% canke autour ya kuri échelle ya 10 abafana canke abakunzi ba B-Face cyane cyane bagukundira mu ndirimbo zimeze gute bon jewe nibaza yuko abantu turirimbira baratandukanye hari abakunda uturirimbo turi romantique abandi bakanka indirimbo ziri violent nka zijya zo kurapa ko kenshi usanga ndiko ndadisinga barashobora kuvuga bati je nk'iyisi ndayikoza ariko ndakunda iyo yoroshe ariko araririmba indirimbo z'urukundo canke ariko aririmba indirimbo zo muri club za dancehall ibintu nk'ivyo ariko jewe ico niyizi ko nuko mfiringa cane rap hamwe na dancehall kubera cyane rap kubera ariyo yamenyekanishije ngize jewe turekanye n'amajambo canke lyrics zawe mu ndirimbo turekanye nuko bavuga ngo muri hip hop canke abarapper kwivuga kwihayagiza kwishira hejuru biremewe nka B-Face on the floor arafise iyo conviction yo kumva yuko parmi abarapper dufise mu Burundi no mu bihugu bibanyi B-Face ari classe nyene kuri namba 1 shobora no kuba ndiko ndibeshera on sait jamais ariko nabirekuriwe oya muga wewe nawe utari kuribeshera wumva gute jewe nibaza yuko imyaka maze ndagira ko abantu bose bapresse ivyo nkora sinibaza ko ari ibintu bisanzwe ubwanje ndavyemera ko ari kandi nawe ugerageje bon je nabibonye vraiment so ndafise kandi n'ibindi bivyerekana je mfise trophée 13 oh wow congratulations en tout cas harimo nta no muri vyo nta munanga yanga mu Burundi ni harimo ama trophée y'indirimbo zitari za rap harimo ni za best rap of the year kuva muri 2016 gushika no musi muri 2025 so turetse n'ibyo amahiti ni back to back abanyagihugu abafana banje baguma bareklama duhe nanje ntibarinda no kureklama ngo batayemo ubundi bavuga ngo nta usaba umubona ukunda afrobeat ndamutamu ukunda old school ndamuhereza ukunda dancehall ukunda amapiano ndamuha nibaza ko nta style nimwe jewe ntararimbamo kiretse ngira ngo inaci naci nayo nyine vuba cyane ariko B-Face nkundire je nari nifuza cyane kuza kubaza kubaza imbere ko before yuko twinjiye ku ndirimbo yawe oya cenye no ku bindi bibazo bigara bifise FIFA bifise uri umuririmbyi ba classe parmi aba meilleurs rappeurs dufise nga mu gihugu bamwe bavuga yuko uri wa mbere abandi bakavuga yuko uri wa kabiri bivanye peut-être bamwe bavuga yuko ari wewe hamo uwo wundi ndamuvuge si uwundi n'abandi we yavuze ngo uwa mbere hakaba hariho n'uwa kabiri cyangwa uwa kabiri cyangwa ari uwa mbere muri abo bandi harimo abandi ba mbere bavuga cyangwa bavuga cyangwa aba kabiri gusa nabyo bafite berekana aho nyine ushaka gufatira uri cyitegererezo Big yarigeze kurapa birahomba Big rap isiyo turadida avuga ati nikisema Big unasema ti oya ntibyahomvye nabiheme ba B-Face uko sinye kuja ku vy'amaradiyo ntungenje kuri ibyo ntibisa B-Face uke blind sawa reka ndagutera inkuru none nitwaje kuyaga none yego sasa nitwoguma mu bintu by'uguseriye gusa wowe urahora uja kuraba basket ego rimwe na rimwe bishitse kuri departement ya sasa uramaze wowe uraromarika igituma aba arbitre bose ari bagufi basket inzi gituma cyane ko batakinye basket ndacakubwira barayikinye basanga sivyi wabo ariko mu mitima yabo bacavuga bati dushaka kuja kure yayo kure sere nashoboye gukina nzo mu arbitre canke mu coach uravyumva Big nawe yararapuye biranga avuga ati nanjye kugira nzogumane na B-Face nzoja ku radio tuzohurira akabazo ushaka kukubaza akabazo ushaka kukubaza B-Face on the floor gafatanye nyine na kano karero kutwereka ariko ndabivuga role model w'abaririmbyi benshi cyane maybe bashaka kurimba nka wewe canke bibona mu gicapo ciwawe ariko peut-être bivanye n'ibintu kanaka bitariko baraborohera ariko nk'umuhapea tuvuga yuko abimenyereye afite experience
azi iminyuro yose y'ukuntu umuntu ashobora kuba umuhaperi mwiza kuko murafise peut-être amatravaye y'iwanyu mukora kugira ushobore kuba umuhaperi mwiza nembara amasport kugira ugira endurance n'ibindi byinshi ariko dufateye ukuntu rap itariko irahabwa agaciro mu Burundi sivyo tunafatiye n'ukuntu hari abaririmbyi bamwe nawe urimwo muvuga ati bivanye n'igene igihugu cyacu Burundi kimeze n'isoko ryayo umuziki wa rap turabona yuko utavanze ari ahantu utoshika nka Bifas on the floor amaze guca novuga muri izo nzira zose azi abaririmba R&B ivyo bahura navyo azi abaraperi ivyo bahura navyo niki kintu Bifas amaze kwiyumvira muri ino myaka amaze mu muziki ndundi yumva yuko azosahiriza kugira rap izoshoye kugira agaciro mu Burundi itigeze igira jewe navuse rap iriho hama kandi nzopfa iriho ntaco mfise nokongerako kimwe gusa kubera ndayikunda ndashobora kugeza aho ngeza nyene ariko nashaka kubwira igituma ifise limite rap somehow ntandera ifise kubera ko umuntu arashaka kuririmba ata limite yihaye burya si ugupfa kurapa gusa hariho amajambo yigisha n'ayandi ahungabanya umutekano ahungabanya nyene amahoro y'umuntu so hariho abantu usanga bariko bararapa bimwe vyo kuvuga ngo kudisinga gutuka no kuri nyoko wawe nta muntu akuze yo gushigikira muri ivyo bintu hama kandi n'umwana mutoya harimwo abaciye ubwenge bashobora kuvuga bati ibihungu vyama mu mihari buri gihe nta bindi bintu bafise byo kuririmba hari patriotisme hari amahoro hari ibijanye n'ubuzima hari abantu bo mwibarabara hari inkundo ntaho bamwe bariko barajyana so bijya naho tubikora nivyo bivya misi yose tukabigira rero hariho umuntu usanga yagize nka album ariko aratukana indirimbo zikaba arizo kudisinga gusa kudisinga je biyanda bikora rimwe na rimwe juste kugira ngo ndabumvishe gusa nyene kubera ko rapa kwiyemera biri permis kwemeza umuntu uti je ndakurenze umutima wawe naho wowe uzi ko akurenze urafise kubivuga hama nawe akerekana ivyo afise bisumba ivyiwawe mugabo hariho amajambo utayarimise ubu uri kuratakaza isoko uri kuratakaza abakiriya rero ngerageje kubiraba nitwe tubituma kubera yaba turirimba par exemple indirimbo yanje na Mukombozi yitwa Kimwe irimo amajambo akomeye ugerageje kuraba mu ndirimbo zakurikirana vraiment cyane gose mu ndirimbo za mbere kumvirize indirimbo za Big Fizzo za kera zitwa indirimbo y'urukundo ni rap bariko baririmba nta muntu n'umwe atayumviriza nta muntu n'umwe atayirapa sivyo hariho amarap menshi usanga afise amajambo meza nubwo itaza kuba hit irakora ku mutima w'umuntu sivyo rero kubijanye n'indirimbo zimwe dukora zica n'izindi nyene usanga kandi sinikuyemwo ko naje hari genshavura hari genshavura ugasanga aho umuntu yamvyonze ndamwihora nanje ndumuntu mugabo kawaida rap kabisa nitwe tuyirimita ubundi abanyagihugu barayikunda parce que je ndiko na performing man public bayasaze mugabo ugerageje kuraba nizo hitinga nyine ku rugero rw'ama afrobeat cyangwa amapiano n'ikindi kituma indirimbo za rap zitaba hit cyane ngo zigere kuri ya level indirimbo za rap ziba ari ndende cyane zifite amajambo menshi anagwe gutahura bisaba yuko ufata umwanya ukamedita hama rero ibibazo turimo mu Burundi biba ari byinshi ugiye kubongerereza ibindi bibazo uba usovye mu ruzi guzuye kandi iyo usovye mu ruzi guzuye rushera ugutwara niyo mpamvu indirimbo z'ama afrobeat n'amapiano ntizineza 2 minutes 3 minutes kandi usanga ni refrain na verse imwe igacigaruka inyuma ngivyo bitango bridge canke pre-chorus ugasanga indirimbo igizwe n'amajambo nk'umunani canke 10 yasi yaheze none hari umuntu umwe atoyifata ku mutwe mugabo je ndapa indirimbo y'iminota 11 ntangwe kurapura simpeze none wewe usangwanye ibibazo byiwawe wowe uyifata ku mutwe kiba kirimo induru niyo mpamvu rero rap irafise abantu batayihemukira mugabo abo bantu bakubwira ati wewe urarenza ariko ntabwo uzobona muri show sivyo neza cyane hama kandi ugerageje kuraba mu ndirimbo zivuzwa mu bubare hip hop ziza gake kandi niho wasokera abantu sinziko zinazaho zirashobora kubaho bivana n'izo ko hariho rap zitambika nibiyana ariko ndakubwira nk'iyi BPM iye ya beat bari kuravuza barashaka kuyivuza umuntu agatamba sivyo
mugabo hariho izindi wumva nyene zisaba kumviriza gusa atakubuja mu gihe mukabare byasaba yuko umuntu aza nk'ama hip hop yari pour exemple nkazijumba ni yarazo nawe wopfa wumvise akabare kuko igisaba kumviriza parce que aba yanditse ibintu biri interessa bisaba kumviriza sivyo canke mu kombozi nivyo cyane mu kombozi izo ni rap zo kumviriza ukebuka ariko wumvirize rap za 90 ahantu hose barazitamba mu kabari no muri boîte bivanye n'amabeat yaririmbiramwo kubera ko BPM niyo gutamba ivyo bitahura aba DJ cyane bazivuza arashaka kuyivuza akabati abakiriya banje baciye bica aca bivamwe umva iyo ndirimbo ntigaruka anyway be fresh on the floor mbaza ko ndirimbo of course ko yavuze Latifa agira ko mwe kwatujana by the way ari na munsi kabisa nayifuza ko mwanya muniniya ariko nyene mwanya n'umwanya oya je ntangora ni sinaje 17 wewe ni mwanya sharitse twakwicaza kwa tufise byinshi tutaza kuvuga imbere n'umvanye voilà mugani mundenga sinacere muwacere frère oya ni wacere Kuna ntuzi guhora. Oya, kweri bw'ujanira. Kandi niba mujanira. Kirazeka ziririzwa. Ni mugenzi wa Latifa. Bon, sinavyo kujanira by the way. Anyway, umaze imyaka irenga 10 mu muziki. Kandi no myaka 10 maze uri kurakora ibintu byinshi wakoze. Of course, bisata tubiri akambere nijise kubaza ni iyihe strategy wakoresheje ituma umaintain ikibazo cawe. Kibazo cyambe kikabiri naco ko bande abantu besha kunda gukora like sinzi ko vuga ati nigugira copy ko ntavyo nzi ugasaba namaze imyaka plus de 10 mu muziki avuga ati je ka fata no mwanya nane shira bagenzi banje nkore ngitera mu cugusha bagenzi banje canke abafana banje kubona barandetse canke kubona bamfashije bakaguma hafi nk'amaitega imyaka 10 ndo babitega kubikora canke uzo kwa mu myaka 20 ndazi gusigazo cyambe wacumvise ndibaza like nakaka ibintu uko akoresha kugira ngo ariko wewe ingene uri kurambaza umengura umoditeur muri babandi ba telefone kubera ubu telefone abari kwahangira amayinite banza unyumvirize je nibaza ko icambere ari ugukunda ivyo ukora kubera hari ababijamwe juste kubera nka pastime canke kwemeza abantu je ndabikora nk'akazi umaze kubifata nk'akazi je nibaza ko bishobora kukumerera neza hama ugaca ubikunda ica kabiri discipline irakonta kubera ubustare burakunda kuduhinduza demarche iyo umaze kumenyekana nyene uko wari umeze si ko ubusiga bimeze big yahora gutumira he na he arashaka kwandikira ntumwishure kandi mu gihe umukeneye kuri no radio cyangwa ugasanga umufana wawe urabizi ko ari waza muri show ni waza gushigikira hageze yuko gusaba ifoto canke hageze ko kuganiriza muri urya mwanya yakuboneyeho ko parce que wewe nta bugenzi mufitaniye ugaca umujya sini cyangwa ukagenda unamubwiye nabi muri ico gihe ivyo byose biragenda bigukura ko ntuze imwe buke bakakubwirana ugasanga n'ivyo ukora birarenze ariko bobo ntibavyemera kubera abafana nibo bajija ni nabo badesida kubera ko niyo mpamvu mwaba muri ko muradutuka tugiye mu biganiro mu bitiramo acavuga ngo hera abashangwa yarimbira intebe gusa kubera ko abantu ntibaje batwigarana nibagera nibo badesida bashatse n'umuziki wowe uheba complètement rero kubijanye no kumara umwanya munini sije nabitumye ariko ico nzi ndumukozi hama ica kabiri nuko ndabikunda nibaza ico ngomba ngira ica gatatu nico cari kubicambere ni Imana idesida ishobora kuvuga ati wewe uno munsi nawe uzokora ibimeze gute naho bija naho biva ariko je mbona yaramfashije ivyo nkora bavyakira neza nakubwiye ndashaka kurimba drill bakayikunda nkaririmba trap bakayikunda nkaririmba afrobeat bakayikunda nkaririmba rap nani old school bakayikunda nkaririmba n'amapiano bakayakunda na dancehall nyinshi ndazikora kandi bakaryoherwa je nibaza ko mfise byinshi byo gushima hama kandi mfise n'ibyo guha abanyagihugu bakaryoherwa gatoya Latifa ngenda mubaje kano kabazo Bface urumwe mu baririmbyi novuga yuko bagize uruhara runini cyane mu kuvugira umuziki w'urundi kugira ngo ushobore kubeshaho umuririmbyi w'umurundi twarabyubisubiririmba mu ndirimbo zitazike ubwira ama company abwira aba boss bashobore ko bashobora gushikira mu muziki no musu umaze imyaka irenga irikira iraba 15 cyangwa irenga 15 no musu ubona yuko urugendo rwe waho giti ciwa wari watanguje mu muziki ubona rugeze warashitse ku ntego yawe canke impinga iracyari ndende wowe ubibona gute
je ndafise uko ndabona ku Bface wewe kubwiwe jewe urugamba rw'abariya rutangura sahabi ku bwanje no ku bwawe no ku bw'abafana tubibonera hamwe kubera uko natanguye sikondi Yeah. nukuri hariho changement nini hariho iterambere hariho ibyo nashitseko kandi muri iyo myaka nifuza byatanguye agira muri rambu muri leta gute yambugiri ubunagira muri indega uretse n'ico kenshi ugitangura umuziki utangura kwemeza abanyeshuri mwigana ugatangura kwemeza sheri wawe kenshi naba kwikoza wewe ntaho buraje ntaho sivyo ukemeza ababanyi nibo bakubona kenshi muri dushe uri kuraririmba ingene babuza amahoro hama mu nyuma bigakura quartier ikagukurikirana zone ikajamwo komini ikajamwo mpaka n'igihugu cose niko vyagenze none wumva hatari intambwe nini ndamaze no kurira indege inshuro nyinshi ndamaze kugenda mu biteramo byo hanze wumva mfise byinshi byo gushima hama kandi nibaza yuko naranavyibusha urabibona nawe yuko afise udutama asigaye ko turabona amaguru amaguru ntazobona kwemo amaguru kirimwe induru ngabo ariko nayo ndashaka kuyerekana ibukebuke muri no saromengiri je namaze kumara yambaye ikabutura muri no para mu maso muyandi nimba navyibusha udutama n'utuguru tuzojamwe yacoce nuko urije kuvuga nti hariho byinshi cyane ufise byo guha abantu muri ivyo byinshi ari indirimbo yitwa oya nuvumengo nitwogera tutayivuze ko hariho benshi bavuze nti indirimbo wamengo harimwo igicapo canke harimwo ama ide y'indirimbo nosara indirimbo inye wasubiyemo ya Mutama Kidum Kibido ofite umenga harimwo akantu witidije canke harimwo isano mugapa ni sano rifadika wamengo igi wandikiye indirimbo ibihe wayanditsemwo nibyo biwari urimwo mu ndirimbo nosara mbega byo bari byo byo bimeze gute je ku bisanzwe inspiration zo muri studio urashaka kuririmba indirimbo iri emotionnel canke nyene iri romantique kandi uri single atakintu na kimwe kibigutumye atagihe na kimurimo biravana juste beat ni guha ivyo kuririmba rero nibaza yuko kenshi je sinkunda kuririmba ama deception barambabaza ariko sinoja kubiviva mu ndirimbo naho basanga navuze fo kubera nibaza ko bizi yuko nshavuye ngigazo mu ndirimbo nyinshi mpora ndirimba zo kudisingana ibaye deception je ko bari gutukana rero no hitamo kuririmba indirimbo iri romantique ishobora kuza kunezereza abikundaniye kubera ko iyo ivyo turirimba si mpaka binezereze twebwe nyene twabiririmbye wewe uharura ku bakiriya bawe abafana bacu indirimbo irasohotse igifise amasanamu meza cyane turabona ama location turabona hariya anyu wareshuwe no kuduga hariya anyu Bugarama urafata amasanamu y'ino ndirimbo amasanamu azasa neza cyane turashaka kumenya nibihe bintu Bface byo byaramushikiye mu rugendo rwo kwandika indirimbo mpaka indirimbo irasohotse abantu batashoboye kumenya canke abantu batashoboye kubwigwa mugabo Bface akavuga nti bino bintu byaranahaswe gutuma indirimbo idasohoka byo babihari oya nibaza ko nta ndirimbo nimwe itabifise ibisanga vyayo kuko itwara umwanya n'amahera hari igihe bigorana ivy'amahera ugasanga nyene birakugoye canke ugasanga umwanya imvura twumve aba figurant baja mu ndirimbo yakozwe keno ndirimbo indirimbo nyinshi tuzisohora zakozwe mu mwanya w'imvura canke bambe mu gihe kinini zigasohoka irashaka gusohoka nk'ubu urabibona yuko uko nangana ngaho sibonga no tumenga ni ico kimwe wapi kabisa hariho difference nini aho sinari bwavyibuhe sinari bwagira amatama urumva rero ngaha harimo vyinshi cyane harimo intambamye nyinshi nk'ubu par exemple hano umuhungu n'umukobwa umukobwa twakoresheje ujya twari turi kumwe hageze ko tuduga ngaho imuramvye twarashoboye kumubura yari yafatiriwe hama yari yafatiriwe ariko twese turi prêt ivyuma imiduga iki niki ibibanza twabisabye hama turamubura ariko turiyumvirane turi busibe twaoblige yo kugenda
ndagenda mvuga ni jere kabasinje gufata image zanje zo kuririmba gusa mugabo ubundi zari kuryoha ndi kumwe n'umukobwa ndiko ndaririmbira mu nyuma dushitseyo twiyumvira plan B dufata uriya mukobwa n'umuhungu babonye turababwira script turondera n'umumama turamubwira yes yabaye freestyle turamubwira uriya mumama wewe wemera nk'ubakarira nk'umuvyeyi kubera ivyo barimo swat turazi ko inkundo zishobora gutwara abana bakibagira gusenya no kuvoma ugasanga nyene ibikorwa vyo muhira bavyibagiye so umuvyeyi rero acavuga ati kagahungu kanje kari mu bakobwa aho kuja gukora ibinini agacazana igiti rero urumva hama rero twebwe twasipoje yuko uyo mukobwa n'umuhungu ari jewe n'uriya mukobwa twashitse Bujumbura twakuze hanyuma rero tugasirimuka tukaja mu maresto meza ariko ngaho ico gihabo oyi basohokera munsi y'igiti mu mwonga mu tubutike nyene tumwe ariko twebwe twari twagiye muri resto nziza nyene iri VIP ahantu hari pizza tiva bisigura yuko twahe tutaja kuraho nyene uwo mukobwa niwe muramvya nyene oya n'uwo ngaho Bujumbura ni imagination ni script mvuga abo aba babiri abona ngaha abona bimuramvye twabasanzeho turababwira ati mwebwe rero mwacting ukuntu kuje tusanga bararenze ukuntu bactinze rero wamengo mwari mwabipanganye byabaye gutyo rero ariko numva umengo indirimbo isohoka umuntu yahuye n'ibintu byinshi cyane gufata abantu mutateguranye hama bakaguha resultat zimeze neza ni kibari cyo gushima cyane ariko hagati yaho nyine imbeko peut-être dutanga umurongo wa telefone ndashaka kumenya cyane turashaka kumenya impamvu nyamukuru Bface yumviriye ku mugwi ndagakaranga trop amagaba dufise ama club menshi cyane kubera iki trop amagaba ni kubera ari bo bantu peut-être tuyaga nibo bamwe tuvugana si bose ariko harimo bamwe tuvugana nashoboye kubibasaba ko niyumvira ko iya Afrobeat umuntu yoyishiramwa akantu k'ikirundi bace baranshiriramwo iyo ndonongo wumva nga bigenda neza gutya ndabashimire kuri support yabo kabisa hari yanye turutanga umurongo wa telefone kubanywanyi gusaba ari faster be fast on the flow rap you the rap commander hari umunywanyi ku murongo wa telefone bafama low Allo Simba amahoro gara Simba amahoro cyane ufite amasegonda 5 gusa on the floor arakumva ndamuramukije on the floor ndakuramukije nunamye nande ndakuramukije nunamye kabisa nciye bugufi man ego bana tukwifuriza amahirwe n'imigisha amen namwe kabisa ubundi natwebwe abafatu turi inyuma yawe mugenzi nanje ndi imbere yanyu kabisa komera musaza hanyuma rero ego bana ku mbuga ngurukana bumenyi tuzaje gukurikirana gatanu ku kandi basha nanje nguma nabatayemwe bishasha kabisa komera big boss yo ni gute salama meze neza ndaho ndashima kabisa ngari Dubai ni sawa ndamukiriza fifi arakumva tugiye twomara tuja tubise nabandi musaza komera reka mereze umurongo abandi thank you urakoze cyane yari Simba all the way from BYZ nimero 39 69 075 munyo ku murongo wa telefone reba fama low oui murusaka murakomeye Emmanuel yego Bface on the floor arakumva oh la agatelefone karamugoye nimero 39 tubibutse yuko turi live right now kuri watch Facebook ariko kandi abari mu gihugu hagati murashobora kutwumviza biciye kwijana ibice bibiri 100.2 kupitia kule www.rfm.com rfm allow mwiriwe cyane arakumva on the floor wagwan asante umwana wawe ya IREBE ego sha ujya mwache ndamwibuka bana umuntu amukirize Frank kabisa oh la yari yaba FC Barcelona acha yandika Bface on the floor inyuma kandi rero ngira ngo yari yamenye ko nkunda na Barcelona ngira agiye gufana Barca cyane gose bon itsinda ndi nyuma ya luko uno munywanyi no wanyuma gusa irabafama lawo yo Beni mu rutongo ni sawa ndashima meze neza wamwumvise rap Yuda ndamwumva ngo kimeze gute
Indoso umeze neza. Je ndameze neza wewe? Asha meze neza ndashima kabisa. Sajya Mungu. Hivi Oui, umeze bon. safi sana kabisa. Na bigi. turashima Yaho nivyo. merci bakwe tumushimire Asha natwe tukuri inyuma kweli. Asante ndugu yangu. Tugumye inyuma yawe kabisa n'ibirenge bigashuha. Urakoze cyane. Yeah. Abasaba umutumire. Merci Yes, beaucoup. I tubashimire ndabona muri benshi cyane muriko murandika ubutumwa bugufi ndabona muri benshi cyane hariya anye ku murongo wa telefone muguma mucana ko ndabona muri benshi cyane kuri Facebook live hariya anye muri mu makomanta muri benshi cyane mushaka kumuvugisha Be Fast on the Flow ariko kora ko umwanya wahariwe kino kiganiro usa n'uriko uraturega Be Fast on the Flow iterambere ni ryinshi cyane nkuko shwe kubibwira Fifi waravyibushe amahera arahari ego n'ibindi tutavugira ngaha birahari abuze kimwe abuze kimwe Hari amahera namubwiye. Latifa abuze kimwe Latifa abuze iki igufa rye Guka kagufa. urubavu Antuka inyama zitanguye kwiyongera. bifite tumire bifite kuri Maria Jao je ndatumire cyane Bebasha none nkurikije ibyo uvuze. Nkurikije ibyo uvuze. Yeah. Nosanga hari ibyo nononye. Ari umugani baca ngo banyihanganire ko je nkunda guca imigani bizarre. Kandi sije nayizanye. Ngo akagomba kiganye inzovu kunyagatabo kumufuta. Hari igihe wigana umuntu. Sivyo? Generation z'ubu zirongora muri competition. Bunaka twarakuranye yagize mariage et pourtant ni mukora akazi kamwe. Ni munganya uburyo ahavuka naho uvuka biri different. Wowe mwishinze uca usanga ya divorce itarengeje indwi zibiri. Sivyo? Ni vyiza ko ugenda ufise umuhamagaro uri prêt kubera ko ijya ni decision ya nyuma yo mu buzima. we nawe uraruha umuhamagaro Ndashobora kuyigira ariko uwo abo turi kumwe ntibavyumve nka jewe. None nzirongora. Ntegerezwa kuba ndi kumwe n'utuvyumva kumwe. aratujanira ni No, ntunjaniranya ahubwo wewe. Peut-être ushobora kubigerageza ariko ntibikunda uko ubishaka. Ubundi imyaka yo kurongorana irenganye. abona urayirengana cyane Umuhungu kuri 22 23 ans 21 ararongora sivyo? Ariko uretse ko n'abahungu badasaza ko no kuri 50 bararongora. Mugabo ubundi umwana araryoshye kukubona ukiri muto nyene atavuga ati yo uriya ni sokuru wawe gamuze canke ni so. Urumva rero kubw'ivyo urashaka kubipanga hanyuma uwo mu bipangana nawe akaba atari ready. So atari ready none uramujana ku nguvu. Nibishobera. Ubundi turabishaka kandi haranageze hararenze. So we just planning. We just planning when Be Fast on the Flow azodutumira tuzobatumira namwe. Ariko ni uko no basirprena no muri uyu mwaka tugiye byose biba. Ego. Ni bon. Ni kwa mufana. Ni kwa mfana. No ubundi ndagafise. Nakubwiye none ndagafise. Hanyuma uwo turi kumwe na atagafise. Ibice bigenda gute? Bicavyumvikana. Ifo kuza jewe sinjana je simba influence. Nta muntu n'umwe influencer. Ngo wewe ngugiye ngufise inspiration y'urumogi kubera ko iguhaye inspiration nanje nkurikiza. Canke wewe wakoze ikintu ndagikore kubera wagikoze. Ingaruka je ntiziba zingana. Niyo mpamvu rero wowe ivyo uvuze kweri birakwiriye. Mugabo ari mu kugira ubukwe. Ariko niwe pare yarabizi. Pare wa kabiri. Ariko iconzi nuko hageze muzobibona. Hageze tuzobibona ariko murumva yuko umutima uhari ariko je bifese imwe kwazondirimbira indirimbo gusa imwe. Agenda bikwemeresha yavyemeye. Okay. Jaka nzoze kurapura. Ari mariage. Byose birashoboka nuko Bifes wari umunezero ugeretse ku wundi kubana namwe muri uno mwanya tumaze hano twe tugufise byinshi byo gukubaza. Turahejeje. Turahejeje kwe. Ikiganiro n'ukuri kw'Imana. Turahejeje Bifes. Akajashikora mwitama niko. Yani gahora mwitama. None twiyongeye nka 30 minutes none chef none arashavura. Arashavura. Si ohariya anye acha telefone. None jewe nipanze umwaka wose kugira kwanza imyaka nk'ibiri kugira nzi ngaha tuvuga isaha imwe irakwiye. Iminota 30. Isaha yakwiye mugabo. Nirakwira. Twatangwe na sengi. Igaje ndazi guharura. Nubwo tutiganye vyuma ndabizi. Isaha yakwiye. Tuzocha turabikindi gihe tudukorana amasabiri. Oya nyine mu yindi minsi naje sinzogaruka kubera je sinkora ngaha nzobanza
nzofata kandi kanya ko kwitegura sibyo Yeah. Nivyo visa iyindi myaka 3 deja aho nyene naje mfise ama news menshi ntanavuze Baje sari igiteramo ruguru. ni vyinshi rero urumva bagiye no gutamba no kuririmba baryohe no kuririmba nabahaye show waduhaye show Eh. ariko uyu ni yarazi yuko je ndi umu freestyler nshobora kugira freestyle nkaririmba ivyo ndiko ndabona ngaha no musabimenya amanyuzi yawe uno munsi navyamye mwe uzoyaduha ahubwo wewe amanyuzi yawe Aha. uziyaturungika tuyakuvugiye naco bitwaye ndashobora no kuyaposta mukayasoma ndazi ko muri update cyane kweli imana ibahezagire kuri support yanyu mukomeze nyine kubahereza ibikorwa byacu babandanye kubikunda nk'uko bamye abafana bacu turabakunda namwebwe mwakoze imana ibahezagire asante sana